mushikawe rero n'umweranda rero ku buryo yoba yamusanze ari isugi je ntavyonzi ico ni kibazo dukwiye kumubaza Izayi ahubwo ico kibazo ntikibaza Izayi urumva ico kibazo ntikibaza Izayi kibaze mushikawe oya jenge ne kubaza mushikanye ngo ari isugi canke ari indi Dago tubaza Izayi nyimba yaragiye arahubagura tuko niwe twobaza none wasanze hakirimo bro reka ndakubaza ikibazo kimwe uno munsi aho tugeze ntuvuga ngo umukobwa ngo yajyamanye n'umuhungu uranyumva kuki utokwimvira ko ari undi muntu ahubwo iyo tumuvuga nti ukaza buhoro kuba mushiki wanje avuga yuko inda yayitewe na naka sivyo reka turindire rero nkuko mwabivuze ati nagakura kaja hejuru sakakura gasubira inyuma urumva niyo biriko biraja siyo biriko birava reka turindire iyo nda umwana avuke c'est vrai urumva bantare abariho barera inda azisenda yose none vyanka vyakunda icemeza rega nta gihari nitwasanga yavutse umwana yirabura nk'urusoro nka Izayi yirabura none bisigura ko Izayi we muhungu yirabura none we Izayi we uravye ubwo bwirabura Izayi burasa ndiko nkubaza so bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cankwe bwakeye bivanye naho muri nyene urumva indamukanyo ziratandukanye kubera hari gihe usanga iwanyu bugorovye nanje bukeye je none après midi reka dufatira hondi mwiriwe umeze bien hama nikuze John kandi nkuko mubibona imbere ya kamera hama behind the camera turi kumwe na Bobo Vanchi niwe muhitinzi dusigaye dukorana asigaye dukorera twese niwe asigaye dukamera amasana ameze neza Imana igwezagire Bobo Vanchi hama turi kumwe na Ntare hamwe na Silva mani urikura dutevye we presentation ni mu rusengero urinda kuvuga ibintu byose nuri nyuma nivyo bari bivuga oya bon biravana no ku umuntu amenyereye akora ariko tuvyihoze so turi kumwe na Silva ni manager cyangwa tuvuge cameraman nkuko asanzwe abivuga sinzi gusa ariko vyose ndibaza nta kosa birimo umeze neza Silva boje ndameze neza mani nawe ni sawa nanje meze bien hama ndanezerewe kandi kubonana nawe ndibaza ni naryo yambere dukoranye ikiganiro sinzi wowe gute ntunezerewe kubona dukoranye ikiganiro bo ntiguhimba ikijyambere nkoreye ku Inyishu Media cyane se nkoze uyokoranye na cousin bien sûr kubera je maze nige hariko ndakora ariko tumenyereye twese yani bon ariko okay so bakunzi ba Inyishu Media numunezero bweso ku wundi naho mbora Ntare yakunjije isura Ntare vipi je gukunja isura arazi nivyo wanje nta Ntare yigera itwenga numwe birige rabiboneka ko Intare iri kiratwenga burya yasamye biriko iragira iki ibiri kirasama kayaga iyo yasamye uzuko nyene kuko ntawe uzinjya zizanana cambuca babana muri mu biki ko numva mwita amazina ko numva mwita amazina bon ndazi Ntare narimba ndabaje bituma ashavu yavuze hashobora gutwenga Ntare bite none ko izo nyishu azikuye no munsi kumenga nturi muri email imeze neza ahubwo nashaka gusumubaza ikibazo ati wajuzanye inkwano ngira ngo ico kibazo yanacumbize sindi ndakugisubira naje nzanye inkwano zande rero none ntuzi ko umuhungu wanyu ariko araresha apana ariko araresha ahubwo yitege umwuzukuru umuhungu wanyu ni umuhungu wanyu ntago ari umuhungu wanje umuhungu wawe bito ndabikosore neza yiteze umwuzukuru umuhungu wanje gute je nta muhungu ufise umuhungu warashaka se umuhungu gusa ahubwo ufise umusore w'umusonga ageze inkumi ageze umugore utabigeme jewe none ndakubaze we nani sivyo icyambere uvuze ngo umuhungu wanje sivyo utahura umwana nivyariye munda ukuranyuma mugo ntivyariye munda sinzi impamvu mwita umuhungu wanje mu gihe no kuvuga ariko bimaze kuba bimeze uko umwana ukavuga nujya mwana wivyariye ariko akacaboneka umwana avuga ati papa nuriya tugenda byose mubazo uriya ati papa nuriya none ndakubaza ikibazo sivyo wowe witwa papa ni banga jewe mu cubahiro cabo umuntu wese w'umugabo ari mu rugero rumwe na papa utari mu rugero rumwe naso ntago ari umugabo utari mu rugero rumwe naso ntago ari umuntu w'umugabo none umugabo ni iki
Umugabo ni mugabo n'urucumu nujya mugabo atagira gute adaca inyuma atakora amanyanga nico gituma bavuze n'umugabo nandi hari abagabo benshi tuba dukwiye kuvuga ati ujya se umugabo bivanye n'iki n'ukuntu yitwara gusa nituje kure y'icatuzanye je nshaka kuri ico kintu c'inkwano kwanza tubanze tukivugiyeko wowe kimwe ndatahura rega mwe muko murancanga basi reka ndakivuge mu kirundi azobitahurirayo basi nta mpamvu rero yo kuguma ngaha oya aho reka ahubwo gusobanurire kubera navuze umuhungu wawe ugaca uvuga ngo nta muhungu ufise umuhungu wanyu ico naco nigitahuritse mu kirundi cyiza zamani sivyo ndakubwira ikintu kimwe je mwe Bujumbura namanutse jenyene sivyo no munda kwa mama namanutse jenyene sivyo navuye mu ruzogi kwa mama ndi umwana umwe ni na mpamvu rero ntawe twazana n'imbere yo gupfa ntawe tuzojana you know ariko maze gushika Bujumbura waravuze ati have nkubitire hariya ku gatumba nzani sukari yabigeme iyo sukari rero amaze gushika ngaha mu gisagara iraja mu gikombe arakoroga itangura gukoroga abademo bo ngaha mu gisagara abakobwa ngaha mu gisagara bane bose ariko mushiki wa ntare we n'ingora mushiki wa ntare ngo n'ingora genda kubaza ikibazo sivyo je nimba narasimbe ku gatumba je ukuntu meze nuko nikondi je nteye imbere nere kundi muntu ingene nawe yotera imbere sivyo je niko meze yego okay nimba je nari mfise intambwe ingano ko nkavuga ati burya nanje hari wundi mugenzanje ari hariya gute nawe atoza nawe gukora akazi kugira yiteze imbere sivyo kubwizo rero amaze kuza umuntu wese bro batereye amagara hejuru umwe wese agirana asamaguyiwe uranyumva none kubera kandi tahura yuko je ndagushiganye mu kigega menye uko urya je namuzanye mu kazi urukurumva ko kajama menye uko urya je namuzanye mu tahura bro tahura man twakubajije yuko azanye inkwano nyumviriza tandukanye kirundi man je mvuze ati nakuzanye mu kigega no kuvuga namuzanye mu kigega c'ubuzima menya rero ingene upambana n'ubuzima kuranyumva sawa amuca umwigisha gupambana arondera abademu none ndakubwiye gupambana ubuzima no gupambana abademu umva ibintu ari sintu bibiri bitandukanye ibyo birigaragaza none gusa ikibazo agenda mvuga ko kuri data wabo urumva ni nayo mpamvu navuze ijambo nti iyo atereye amagara hejuru umwe wese asamaguye rero raba rero ujya muntu ntazogukwegera ankwegera mu biki nuko yavuze kuri se wabo yanditswe ku izina ry'uwanje gushikiza isari kavuga ngo sukari yabigema kavuga ati jewe genda mubaze nde data wacu ngo Silva ngenda mubaze data wacu Silva sivyo urumva nije namutumye bigaragara ko ari wowe wamutumye kubera ko nta mpamvu yo cavuga yuko ngo dushake tubaze se wabo uko je nibaze yuko twese turi abarundi sivyo tuze dutabura ikirundi mba navuze tuvuze ati umwe wese iyo batereye amagara hejuru umwe wese asameguye sinibaza rero igituma wowe ugaruka ngo niwe yantumye none Izayi n'umwana muto ariko ni ikintu cyo mu muryango ikibazo ni kimwe Izayi n'umwana muto oya sivyo twavuze ikindi danshe kisubiyemo Izayi afise umugore afise n'umwana sivyo none muri ico gihe bimaze kuvuga ngo nije namutumye igihe yibaruka nije nari namutumye igihe atwazinda umukobwa by'ukuri wiwe zitwa yuko yemera nije nari namutumye none igihe wamuzana ngaha mu gisagara waramuhaye impanuro okay ikindi kintu gisagara anye burya ibintu mushiki wa ntare n'ingorane rega sawa ikindi naco nca ndakubaza urumva wo mushinja inda ya mushiki wiwe jewe abo bandi bimenye gusiyonda ntare ndakubaza ikintu igihe nimba by'ukuri barabonanye na mushikawe we wari uhari jesi nari ndahari mpore gumaho yego icemeza yuko uwo mushikawe indari ya Izayi ni giki ibimenyetso birahari bigaragara okay nawe nyene nivyo bimenyetso nyene nkeneye ingorane rero amubarira ngazoja go kumufotora ngo photoshoot wakana TV hariho photoshoot genda gahoro kuvuga sigo genda gahoro icemeza naco kiyonda nico nkikeneye nubu ni giki none kafise yateye inda kwanza akiri mutoyi afise umwana w'imyaka 6 bisigura agatoki kamenyereye gukomba ndakubarira agatoki kamenyereye gukomba kama umwana mutoya uvuze ngo n'umwana mutoya ibasi yaba basari mushiki ari umwana mutoya n'igiki yabitanguye kera urumva tugende gahoro urumva nimunshanganire ndiko ndakubaza icemeza ko ari umwana mutoya n'igiki inde ari umwana mutoya
umuntu yamaze kwigereka idemu zitanu wovugana umwana mutoya no ico ni kibazo unyishuye mwe muvuze ngo ni umwana mutoya iceme bro habe ndakubarire ese mwebwe ndakubaze nta muhungu yigera aba muto bamureka ubushuhe bwo mu gisagara bureke kubashuhira sibyo nese ivyo nyene muhanure mbe iceme nagumye nkubaza kagufi karateri ndashaka bare hagute muga kagufi karateri ndakubajije ikibazo icemeza ko Izayi ari we yateye inda mushiki wawe ni giki abo ujya yateye inda yarafise ivyemezo bingana gute nyishura ikibazo ni giki inda bayita nije imbere imaze kuja imbere na nyene yaraza sawa namwe neyo araza uno munsi mushika wa yagiriza Izayi neza mushika wawe rero no mweranda rero ku buryo yoba yamusanze ari insugi je ntavyonzi ico ni kibazo dukwiye kumubaza Izayi ahubwo ico kibazo ni kibaza Izayi urumva ico kibazo ni kibaza Izayi kibaze mushika oya jenge ne kubaza mushikanye ngo ari sugi canke ari indi ntabwo tubaza Izayi nyimba yaragiye arahubagura tuko niwe twobaza none wasanze hakirimwo bro reka ndakubaza ikibazo kimwe uno munsi aho tugeze ntuvuga ngo umukobwa ngo yajyamanye n'umuhungu uranyumva kuki utokwimvira ko ari undi muntu ahubwo iyo utumuvuga nti ukaza buhoro kuba mushiki wanje avuga yuko inda yayitewe na naka sibyo reka turindire rero nkuko mwabivuze ati nagakura kaja hejuru sakakura gasubira inyuma urumva niyo biriko biraja siyo biriko birava reka turindire iyo nda umwana avuke c'est vrai urumva bantare abariho barera inda azisenda yose none vyanka vyakunda icemeza rega nta gihari nitwasanga yavutse umwana yirabura nk'urusoro nka Izayi yirabura none bisigura ko Izayi we muhungu yirabura none we Izayi we turavye ubwo bwirabura Izayi burasa ndiko nkubaza nyishura ikintu cambere twebwe raba ukuntu duruse twe dufise inzobe hakavuka umwana yirabura mu rugombo sawa ikindi gikurikira mwibujumbura nzima umuhungu yirabura ni Izayi azogura amavuta erega we ndiko ndakubaza ibibazo kabikwepa niwe yirabura cengerageje kuraba vraiment mu bantu birabura Izayi ngambu gisagara ca Bujumbura novuga nimero ya mbere mu bantu mu gisagara ca Bujumbura iryo jambo uvuze mu bantu birabura nukuvuga hariho nabandi mu bantu birabura nukuvuga hariho nabandi Izayi nukuvuga hariho nabandi okay ikindi gikurikira ese kuri ihenda umwana ni yavuka n'inzobe ya nyina naho inzobe ya nyina je mama wanje ko yirabura ko natwaye ubwirabure bwa mama ni wataye ubwirabure bwande yatwaye inzobe yase bro reka ndakubwire sivyo tuze duca ubwenge kuko ubuzima tubayemo urumva Silva nitwaje ngaha anye ngo tuje ngo wego kugufata ngo twage tuje kukumenyesha ikibazo ukimenye bro je umviriza ndakubwire se wabo umviriza ndakubwire ikintu kimwe je sindi Imana sivyo ku buryo mfamvuga ate bana Izayi niwe yateye inda urumva ariko nawe uri kurashigikira tuza gato man umuvyeyi ntabwo tugushigikira ahubwo urakira ukavuga ati je ndiko ndavyumviriza erega umviriza reka ndakubarire turindire ndikure je umvise mvuga ngo nashigikiye nakubwira ati Izayi ni umwana w'umuntu sivyo mushikawe ni umwana w'umuntu Izayi zanka vyakunda sindabihari ngo nibajyamanye ngo ndavyemeze ku kadomo ngo domo sivyo mushikawe akagesa gafise je nabikubariye man iyo batereye amagara hejuru umwe wese asamaguyiwe kandi je sinzi kuraba umuntu ku muntu uri kurafungura kubw'ivyo rero menya ingene witwara mu bintu nk'umuntu w'umugara mu bisanzwe Izayi avuga ati jewe ntavyo nzi ngo nta vyatsi urumva bwa bwenge mushikawe nawe akaza ngo ni naka sawa none icemeza kugira menyane na mushiki wanje byagenze gute weho we nawe nk'ubu ndakubajije umushiri wawe byagenze gute kugira mumenyane cyane nta ufise jewe kandi jewe raza abakobwa jewe tubaze gukundana benshi sawa
benshi umve sawa tuza uno mugabo munsi kugira rero ngo nze nuko aboneke ndenze induru buriya man ngo yantende bro turabahungu turabizi twese ubu buzima twese turabibuzi gusa kwemera kabi uri umuntu w'umugabo uzi guhakana amaraso si umwe byiza basavuge maze jewe ndabona vraiment nego ni jewe mugabo ndabona mu mufuko avyemera atazi yuko ari we rega man abakobwa baraducanga bro tuvuge ati mu mufuko ti harayumva abakobwa baraducanga uno munsi akwereka ngo muri kumwe ariko wamara kumuha umugongo bro uzurabe je ukomeza sivyo tuvuganye ikintu tuvane ngaho nyene duhejeje sivyo kuko ninahindukira umugongo nkagenda mba ngiye mu bindi ubwenge buja mu bindi bisigura we abo muhura muravana simvuze abakobwa haba no muri business je nsanzwe nkora uravyumva haba no mu kazi je niyungunganyamo tuvuganye ni nkukunye je ngati ko turakorana ikiganiro amajambo niko ndavuga ni naheza ya majambo bisigura ko mu mutwe azobagiye nunza kwibuka no guhanura umuhungu wawe rero muri make none ndiko ndakubwira amajambo none navuze hariho sije y'ikintu hariho sije y'ikintu n'amajambo wavuze rero nico gituma abazi none wowe ubonye sivyo ndakubaza ku munsi w'amajambo uvuga urayibo shaje kubera nguma nkora ibintu by'ibiganiro si yose nibuka apana ngo si yose man okay mbarira ikiganiro wakoze mu ndwi heza jewe no bivuga byose ku murongo je mu mutwe je sinayimizi ijambo ryose ubwo ujye wagira rikurikirana naho yakoroye ndakubarira bakunze ba INYISHU media sivyo je tuvugisha kuri bro aba bantu badukurikirana bafite ubwenge man bafite ubwenge umbarire yuko nawe uri umwana w'umuntu dukurikirana ibintu byose uvuga uravyibuka atari sezame ntashobora sawa aho urumva nabo nyene urabagaye man sindabagaye urabagaye kubera yuko ku isi ya rurema uvuze ngo ikintu cari cyo cyose uvuga pasiteri uvuze no ndiko ndakubwiza ukuri n'imbuga yabo bantu aba umenye yuko ari bo gena mutegura iki gena mutegura inkwano wewe ukazoza unyereka ati sawa ukazoza unyereka ati iza yateye inda umwana avutse yirabura gute man je nakubwiye yavuze ati benshi muri iki gisagara mwe muzogeraho muza gupima DNA SILVA mu Rwanda barabikora man ego mu Rwanda barabikora none mu Rwanda nangahe kugira umuntu aje haya mu baturage sinzi amahera bisaba kugira dushike ndiko ndakubaza gufata imodokari ikuvana ngaho kuri kote bikuja n'amafaranga menshi gusa SILVA menshi yahe ikintu cambabaje gusubira menshi kara amafaranga 30,000 turiko turamubaza izayite tubarira ujya mukobwa vraiment bro je numva umengo uri kuranshusha umutwe ndiko ndagushusha umutwe acavuga ati jewe tugenda mubaze papa muto SILVA niba bizi ibyo ndabaze okay urumva turamubaza none SILVA igihe wabikora niwe yafasha amaguru yavuga ngoya urumva okay avuze rero ngo muze mumbaze je kubaze wewe je rero uwo mushikawe ntawe nzi n'ivyo bintu ntavyonzi ntavyuzi bisigura ikizoba bisigura ikizoba nzoze gukurikirana ntiyagira icaba we bro ndakubwira ikintu kimwe sinzi ndakubwira ikintu kimwe uwo mukobwa ntawe nzi iyo nda ntayo nzi nikizokurikira ndiko ndakubwira amaraso yo mu urabona mani je nagumye mvuga ijambo iyo umuntu atereye amagara hejuru umwese asamaguye je ndondera ubuzima bw'iwanje mbese n'umuryango w'iwanje sibyo bisigura umugore n'abana umuryango so kuvuga ngo umugore n'abana niyo famille proche bro jewe mama w'iwanje nubwo no ndayinza akantelefona ati nanje uganje ndarayinza peut-être jewe umunsi byo bavyanse buryo nja kwikopesha ikintu kugira nshobore kugufungura mugo munsi noca hese hejuru nkagira no so umuryango rero kuvuga ngo ni mama nako so kuvuga ngo umugore ni swati ngo n'abana nibazo bakubesha ariko ni umuryango mukuru ibyabugenga anyi mwabyumvise kandi urumva izayi ntihagira icaba we ntazokurikirana oya yabyumvise je nakubwiye mani je nkurikirana n'ubuzima bw'iwanje ko je sinzi kuraba umuntu ku munwa namwegereye izaya mubaze koko ndamwegereye se umuntu w'umugabo nakoze abarundi bari bro reka ndakubwira ikintu kimwe se je n'ubu nyene nubwo nofungwa fise uburyo je ndavyifatiramo suko ngo nje ngenda kubwira mutama ngofungutse oya uraza abarundi ba kera bari bazi ubwenge bavuze ati umuryango umwe atukisha umuryango umuryango umwe umuryango umwe
abumwe apana abumwe ntaco naho bari umwe gusa agatukisha umuryango rudende agatukisha umuryango ahari karatukisha umuryango w'iwanyu none ndiko ndanakubaza n'ikindi kintu ufite icemeza giki cemeza yuko Izayi ndi muyomba we bisigura ibyo yavuze reka nanje mvuge wabona nye nimbwa aboneka ipfuye ntubona izi zose ziyerereza wo pati buyu gayikubita mu mutwe gapfa nye nimbwa yo caboneka mu gihe atabonetse yo caboneka aravuga imbwa yanje nayigaburira amagi ikintu gusa nashimye ni kimwe nuko yavuze ko ari we yashatse iterambere rishikire no muri kuri inde bro reka ndakubwira ikintu kimwe sinzi reka ndakubwira ikintu kimwe nimba ikintu utaruzi jewe Izayi ntitwavukanye sibyo jewe Izayi twarakuranye je na se we ntitwavukanye uravyumva je Izayi twarakuranye kubw'ivyo rero nakubwiye je wanashaka uzubaze si Izayi wenyene amaze kumanuka je ndamugati inguhiga ubuzima je nikomeze rero ahubwo tenda wema ufendeye ego ni vyiza guteza imbere abantu mwakuranye je n'abafana babivuga generation ariko rero tuze turahanurana muri generation tuze turavuga bro je ubu ko nkwe inzoga izarazinga ko nkwe itabiza araringa urumva bwa bugeso urumva rero niyo mpamvu nakubwiye ati umwe wese batereye amagara hejuru umwe wese azasama we nimba nkwe itabiza intarinkwe ivyo onye ni vy'iwanyu nimba nkwe inzoga izaye ntazinkwe nawe uzuramuhanura azerareka ibisusu by'abakobwa b'abandi ga mu gisagara attention ndumiwe